novuga ko sama isa niyegereje no bundi rero akunda kuvuga ngo umugero ugera kure uva kunyo ariko ntumugani wanje niyumviriye mfatiye kuvya abandi bavuze rero umugere ugera kure uva kunyo muri make iyo witajije kwitaza benshi barakizi utera ishuti kandi gashika kure so novuga ko nabaye nditegura hakiri kare hasigaye amezi menga 2 n'imisi mikeyi urumva asa nahageze rero novuga ko nukwasa nabikoze kugira ngo ibirashikira benshi imbere yuko iyo sama igera ku buryo izogera ari benshi bayizi kuko mfise ubuzi bwinshi buri imbere vraiment mu rugendo rw'agasaga nta wuca ku ruhande guhambe bampambe mwisi y'agacedede nta vy'ubukambwe ngutangatange ngutange gutera intambwe ndumwana w'umuntu ndi ntambwe ndimvange y'impande n'impande gisindu gisimba gafunda gafundi gasimba igisindu kizana amatiko rapone umuziki kandeye n'inkenge umvize punch down I'm the one Rega jewe ndumukozi nginyama nkanywane sosi Tana inzoga tunywe hiri joro nagutaha mengekera rodipe nisukire nabiri niyongere natatu munda harikazihe nukwata mutongere tunywe Munago warayimvye indirimbo wo kwidefanda gute so no bimenya yaje arahari mugabo yego ariho nyina je no bimenya aciye adati indirimbo aje no bimenya je nanje ndakubwiye ati Munago warivye indirimbo y'abandi wewe yego narayiririmbye warayize sinayivye naritije wayitije gute no gute witize none witiza gute kandi mweneyo ageze ko dushwana je n'ikiganiro Hello everybody, what's popping out today? I got body name make sure but I'm homeboys camera fan boni BATV ubugira kandi uri mushasha gena kuri YouTube channel yacu gire subscribe gena Instagram gire follow TikTok gire follow Facebook pages turahari X host turahari ni BATV umutumire muko murabona kuri eka za BATV ni mushasha kuri BATV ariko si mishasha mu muziki byinshi turaza kubimenya ni Munago what's popping bro Yo murugendo rw'agasaga nta wuca ku ruhande guhambe bampambe mwisi y'agacedede nta vy'ubukambwe ngutangatange ngutange gutera intambwe ndumwana w'umuntu ndi ntambwe ndimvange y'impande n'impande gisindu gisimba gafunda gafundi gasimba igisindu kizana amatiko rapone umuziki kandeye n'inkenge umvize punch down I'm the one nukwata yo ndabaramukije cyane gose vyimva mutima BATV yo ni Munago Munago uranyitanze anyitanze ubundi je sinakiri muririmbyi nko mu MC ndamakira nko muririmbyi kandi nzaranye n'umurapere yo cuvyumva kuva by'ibisazi n'ikiganiro nyene gitanguye Munago thank you unangura ikiganiro neza murakoze cyane so bakuza BATV muri goma dukurikira imbere ya byose Munago afite indirimbo shashe twa nuko watsi ndabatumire mugende kureba kuri YouTube channel yiwe ndi bimeze neza niyo tuje kuganira ko ndetse n'ibindi bikogwa bya Munago ariko hari nicatuzanye n'indirimbo yitwa nuko watsi ariko waduhaye akantu gatoye kuri nuko watsi rimwa biri singarama ngoma ndidori nkisima ngoma nk'umusozi sinayi ngoma ni rimwa biri singarama ngoma ndidori nkisima ngoma nk'umusozi sinayi ngoma ni jewe chupa n'umujama nakuramba kudavama nugimisa yanginyama nugumunda burakoma kuginyama birasanzwe asamira ku musozi rega jewe ndumukozi nginyama nkanywane sosi Tani inzoga tunywe hiri joro nagutaha mengekera rodipe nisukire nabiri niyongere natatu munda harikazihe nukwata mutongere tunywe Munago yeah thank you Munago indirimbo nukwata
hari ibintu abaririmbyi mwatumenyereje indirimbo nk'izo mukakunda kuzisora muri sama canke mu mpera z'umwaka waye indirimbo yaje muri iki gihe so novuga ko sama isa niyegereje n'ubundi rero akunda kuvuga ngo umugero ugera kure uva kunyu ariko ntumugani wanje niyumviriye mfatiye ku byo abandi bavuze rero umugere ugera kure uva kunyu muri make iyo witajije kwitaza benshi barakizi utera ishuti kandi gashika kure so novuga ko nabaye nditegura hakiri kare hasigaye amezi umenga 2 n'imisi mikeyi urumva asa nahageze rero novuga ko nukwasa nabikoze kugira ngo ibirashikira benshi imbere yuko iyo sama igera ku buryo izogera ari benshi bayizi kuko mfise ubuzi bwinshi buri imbere vraiment Imana yatugejeje amahoro tuvuge yuko kuva iyi ndirimbo isohotse nukwatse gushika muri sama nta yindi ndirimbo amuna kutuzokumva so kubganje ndashaka ko izoba ihari kandi izoba ifise vibe better than nukwatsa ariko itabonetse ntibizoba ari umugambi wanje mu mugambi wanje nkeneye ko hazoba hari ikindi kintu kugira ngo sama tuzoyisamaze nyene ebana vyene vyomwe yeah munago inspiration yavuye y'indirimbo inspiration ya nukwatsa naravye uko abantu babayeho muri rusange cause naguciriyemo hari akan menge kerarudipe that's why nche numva no kubatsa iki kibazo yeah novuga ati ako kanaje ndi muri studio ibindi byose nari najeje kuvyandika ariko ndi muri studio nariyumviriye ndavuga ati rero ko bisanzwe ari ivy'ikirori ari ivy'iki ndaraba bakuru banje benshi barakoresha utuntu twa kera iki ndavuga ati ibi bintu vya kera hambere hacu vyari bikaze kurusha ivyo twe twiyumvira bitewe nuko twabikoregwa n'abantu baba bamaze gutahura umuziki cyane ari nabo tukirabirako bakidumu bande bacanje amesi benshi bakera ari nabo benshi mutazi muwaremvye iyo ndirimbo ndazi benshi nawe bazi mugabo naravye ndavuga ati nitije muri izi nzira ariko nkabikoresha mu buryo bw'iwanje muri novo yiwanje birashobora gutanga akandi kabijya ku bantu na cyane yuko je nkunda mu kuririmba ngaragare nk'umurundi biraryoshe cyane nkamwe ningera kuri gwa rugero bumvise ngo umuziki wo mu Burundi bagatira babona Munago ari we yatanguranye yashoboye gukuza kaca yo ngayi wacu kuko twese turaririmba benshi turaririmba ariko uzosanga hafi ya bose na mafro za ndirimbo z'aba Niger za ndirimbo z'aba Tanzania zaki ariko je ugerageje kumviriza mu miririmbire yiwanje nanje ndi nkabo sindavyanse mugabo basi harimwe akarusho kuko hari ibintu byinshi ngerageza gukrea nka jewe ugerageje kumva n'amapiano naririmbye siyo yababandi je nafashe amapiano ncanga na dancehall ncanga n'utuntu twinshi tugiye dutandukanye kugira ngo bize muri ya ntuze inshaka rero novuga sindabigerako mugabo icimviro canje canke icifuzo canje nuko nzogaragara nk'umuririmbyi w'umurundi uvuze hari ikintu wavuze umuntu yaririmbye ijya ndirimenge kerarudipe ntawe tuzi ego hariho benshi batamuzi mugabo indirimbo turayizi nk'ubu aciye yibonekeza agaca avuga ati Munago warayimvye indirimbo wo kwidefanda gute so nobimenya yaje arahari mugabo yego ariho nyina je nobimenya aciye adati indirimbo aje nobimenya je nanje ndakubwiye ati Munago warivye indirimbo y'abandi wewe yego narayiririmbye warayivye sinayivye naritije wayitije gute no gute witize none witiza gute kandi mweneyo ageze ko dushwana cyane n'ikiganiro dukomeze ntaje nikigandanye aje muri ako kanya no bimenya ati mutama bimeze uku hama tukayaga nimba avuze ati ibi nibi nkumva no bikurikiza nkabikurikiza Munago yari ryambere ndakumvise mu mudiho nk'ujya ahenshi nawe ndakumva mu matrap kuva mu isanamu kunda gukora matrap ide yaje ryari kwiyumvira ko ukora umudiho nk'ujya apa yajya matrap wari usanzwe gukora canke dusanzwe tukumenyereye so je novuga ko benshi yego bamenyereye mu kurapa kuva muri nanje ndaririmba nararapura ndetse no kuva inyuma yaho nja mu biteramo bitandukanye vy'aba Bant Boy ba Bant Boy gikwiye bajya bakera bakirimwo mu vyategurwa na ba Natasha za Gitega nkazungurukayo nararapura benshi bare banze mu kurapa ndazi ko ni na benshi mvuze hard flow
baryumva kurusha Munago usibye ko Munago ari ryo riko rya trendinga cyane mugabo ni Munago je namye mfise ide yo kuririmba namye mfise inyota yo kuririmba ari navyo nkora muri aka kanya rero umuntu avuze ngo urumurapere ngo urumuki ngo nukuriye kuririmba sindamugwanya n'iciyumviro ciwiwe rero nawe ntangwanye ku ciyumviro canje ko je nahisemwe kuririmba none kurapa su kuririmba nibiri mu kuririmba none umva nimba bavuze ko ukunda kurya bagwaye ikijumbo kakijya hama umuceri ukawujya buke buke nturi mu bajya byose su kurya wovuga ngo yango je bavuze ngo njya cyane kubera njye umuceri wonyene oya byose urumva biri mu kurya nimba no kurapa biri mu kuririmba ndo muririmbyi nkora ico numva kijanye n'uwo mwanya nico nigitumye ndagikora nimba ari cyo abantu mbona bakeneye muri ako kanya ndakibahereza wowe Munago mu bisanzwe sinzi ko bari batawe neza ikibazo yego nashitse kubaza tukumenyereye muri trap yego uraririmba donc uraririmba mugabo kategori yawe cyane ni kurapa kandi je sinavuze ngo muri rya ndirimbo ngo wagiye kuririmba kubera iki wahisemo ujya mu diho kubera iki wimvire kuduhindurira mu bisanzwe so ko wari wabajije ariko mugabo no nashitse kubaza nivyo washatse se byo wari wakoze rero kuri ico kibazo novuga yuko icyatumye je ndabikora nuko ari byo bijanye n'ivyo nashaka byari bijanye na sije canke n'icyumviro nari nkeneye kuko je mfise n'indirimbo nyinshi ziri muri album kandi mu midiho igiye itandukanye rero gukora ujya mu diho bijanye na sama canke biki narabona ko ari byo bijanye n'iki gihe ndiko ndegereza kandi ndimo ndagitegura hakiri kare kugira ngo kizohave nanje kigiye gifise ico kinsigiye kizorengana hari ikintu runaka kinsigiye na cyane cyane ko ari mu gihe usanga umudandaji ategerezwa kumenya ivy'abakiriya biwe bakeneye amakaba ari ivy'abahereza kugira ngo yanyunga iboneke hagiye urafise album uko dutegurira simvuze iyo ndiko ndabategurira ariko mvuze ati mu ndirimbo mfise ndazi ko mfise album y'indirimbo zitandukanye mu midi itandukanye rero ntuzotangare ne umva Munago yaririmbye Zuki nta nikosa ni wavuga ati wa murapere yazanye rumba wa murapere yaririmbye singeri ntuzugire ikibazo kimwe gusa nuko ari wa muririmbyi muri rusange Munago ndakuronkeye igihe urabizi ko warusanzwe ukora naje nasanzwe nkora mu gasinari bwa kuronke kugira dukorane ikiganiro kuva muri nanje ndaririmba nibaza ko ariho je nakumenye kuva muri nanje ndaririmba mu nyuma cyane ngo gukurikirana gucyo navuze ko kugira ama trap kenshi ari indirimbo yitwa niko tubayeho niko tubayeho wayikoze uravye iki mbega nibwo nawe ubuzima ubayemo so jewe n'ubuzima nabayemwo ariko nari naravuyemwo kera cyane nanone narabuvuyemwo kera cyane ariko nararavye ari benshi babubayemo sorry gato naguciriyemo kuva ubwo buzima utarabuvamo watubwiye kenshi abantu bari bakuze nka hard flow bica biza gute kuva muri buriya buzima abantu bakuze nka hard flow iyo mpano wari ufise yo kuririmba abantu barayibona ataratangura kuja dufate nko muri studio impano badimaze kwibona ucuza witwa hard flow Munago vyaje gute ndagomba uduhere ngaho tuduga gushika niko tubayo n'imiburi ibiri nanje ndaririmba gacemo n'igitabo no soma naco umaya turafise gifise amapage menshi oya ntawo dufise n'igitabo gifise amapage menshi cyane kuburyo nuvuga ngo ndagisome ariko ncagaguye je nkuko abantu benshi babizi narabayeho mu buzima butandukanye kandi bugoye umwe mu buzima nabayemwo narabaye umwana w'umwe barabara imyaka ishika ku ndwi imyaka ishika ku ndwi ndi umwana wo mwibarabara narayibayeho rero ndashima Imana ko nabivuyemwo bumwe muri ubwo buzima naranabayeho mu buzima bwo mu mahema benshi ababuzi barabuzi n'ubuzima butaryoshe ata muntu numwe wobwifuriza ariko ababuriye suko baheberanywe canke batawe ahubwo nabantu bari mu bindi vyigwa bari mu kindi kigwa gitandukanye n'ico umuntu ataburimwo azi rero jivyo byose narabibayemwo ntaraba Munago nkiri hard flow canke ntaranaba hard flow namye mfise impano yo kuririmba jewe namye nshaka kuzoririmba rero ndi muri ubwo buzima narandika imistari myinshi gose ijanye n'akababaro kenshi nandika mu bintu bijanye n'akababaro n'abandimwo canke abo mbona abagenzi barimwo ndibuka yuko 2017 niho nari kuri indirimbo nari narise ndagenda
yaremwe akababaro kenshi abayizi barayizi yaremwe akababaro kenshi cyane gose rero ndabandanya nayisoye bingoye nkora audio yayo binangoye cyane mu nyuma nca nandika one day nayanditse nihevye mugana guma numva amajambo muri jewe kubera ya mpano guma nzamwe avuga ati wapi nimba ari ikibi nico gituma tumenya agaciro kiciza nimba umwijima uhari tukawubona hatari umuco ntabwo twomenya ko umwijima uhari kandi hari umuco gusa hataba umwijima ntitwomenya ngo umuco ni iki rero agaza amajambo menshi anyereka yuko iki nico cuzuza iki burya nk'uburazi ndagwaye akarero koroshe muri uno mwanya Satani atabaho hari Imana gusa nta muntu numwe yo kugira amenye ubukuru bw'Imana nta numwe yo menya ubushobozi bw'Imana kuko Satani karatugora kakatujya umutima kakagira iki Imana ikaze kaduhumuriza kadufumbatira tukabona kuvuga ati Imana uri mwiza Satani tucatuma yashusho Satani uri mubi kubera ko yatubabaje Imana iraduhoza rero mu gihe atawuhari nani Imana yo cidoza gute yo dukiza ibibi bihe yo turinda wa mubabaro yuhe ataca uduteye bivuze ngo n'Imana ntitwomenya bwa bukuru bwayo kagaciro tuyiha ntitwoga rero ubwo buzima nabamwone bwo bwange zonde muri aka kanya narandika imistari bakavuga ati none ibintu ubikurahe kumbe nuko ndabirimwo indani nkamenya ni n'uburibwe bifise muri byo bityo biza gutuma mbandanya mvuga ati ndakeneye kuzoririmba kubwo abantu barambwira turafise impano ibi bintu ukora ari byo kubera akazi wo bivyaza umusaruro ubuno bwenshi nanje nkavuga ati maybe igihe nicagira uko je nizerera mu gihe ibintu byose sinigera ncika intege kubera ko nzi ikintu cyose gitangwa n'igihe ya ni nkuko waruvuze ngo araheze igihe ngo rerererere nyene igihe nticari bwagere rero igihe kigeze mutana urutare rurakoroka rukanyiganga rukavaho utaruzi yuko gova byose bitangwa n'igihe rero maze kwandika one day indirimbo yakunzwe n'abantu benshi amajambo yanzamo yo kwihumuriza kugira iki niyo nacankoresha mu guhumuriza abantu mvuga ati one day you will be better ubuntu bwinshi bwari burimo ariko akongira nk'amajambo avuga ati nubwo biruko ntibisaba wicare urapambana urerekana nawe kubikenewe hari ibintu byose Imana iduha ibizi ko tubishaka impamvu tubirondera ni kugira tuyerekeza ya nyota twe dufise inyota dufitiye vya bintu sino ibizi neza ko tubikeneye mugabo yerekere nawe kubinyotewe yereke kubikeneye irabizi mugabo basi ibone kufise inyota yavyo isha vyoroha cyane gose uza kubishikira umengaheza akanya gato kubera ko warukiri murabirondera muga nimba ubirindiriye wicariye kugira bizogushikira umenga umwaka waheze nubwo vyoza vyose ubona umenga vyari vyaratevye rero novuga yuko ndabishimira Imana cyane sinodondagura ubuzima ndiko ndacagagura mu tujambo dutoyi mu mfunyapfunyo mu kirundi mu nyuma maze guheza one day niho naciye nkora rero niko tubayeho nayikoze wanashaka nakibayeho nabi nkuko vyari biri naranabihevye naravuye muri Don Bosco mu kigo cirerero vyaragenze gute iyo nayikoze nibutse ubuzima narimo nibutse ko hari nabandi baburimo igihe batwagwa n'amazi mu gatumba bakabatwara mu mahema nca ndavyibuka ariko ijyane ndirimo nanditse kera cyane gose kuko ijyana yanditse nkiri muri burya buzima nyene nza kuyuzuza rero muri ico gihe mbonye abo bandi nca ndayuzuza na video nza kuyikorera muri burya buzima bunyene babandi baburimwo bubabaje no vuga niko novuga muragura kutubwira amajambo akomeye cyane urukunira gusubira inyuma kandi mubibaza umenga ndiko natani nombero y'ikiganiro yari yanzanye ku ndirimbo no kwaza mugabo bivaye n'amajambo uri kurambwira numva note nasubira inyuma kandi wararimbye mu bicu twagwanye n'ingona byose mva n'ibintu bigenda birahanahana niko tubayeho turi mu bicu donc burya buzima dusa n'abavuye dukwakwanije numvise yiri kuraja novuga ko niko tubayeho n'indirimbo naririmbye ndi muri bwa buzima bubi hama turi mu bicu ni indirimbo nayo naririmbye mu kwerekana ko naciye ahantu habi cyane hama ndavayo hari aho ndi uno munsi hatandukanye naho narindi ni indirimbo wari wese ashobora kuririmba navuga gute mu kirundi yini nahaza that's maybe yifelicita avuga ati jewe ikintu runaka naragisimbye ahantu runaka narahavuye rero nshangaruka mvuga nerekana ibyo naciyemwo muri iyo ndirimbo twagwanye n'ingona harabariwe tubona bivuze ngo muri vya bibazo je narindimo canke twarimo turi benshi hariho abahasigaye nubwo je nahavuye hariho abandi vyanse ko bahava kandi suko nabarusha ubushobozi
canyiki ahubwo ni cagiye canje nyene vyarakunze ndahava rero ko nahavuye ubu ndavyishimira ntiwoza unkanga umbwire ngo urazirerere utujambo twato na hato tudafashe kuko hari ibindi nabonye bisumba ivyo uri kurambwira. Rero ni indirimbo nakoze muri bwa buryo bwo kwitera intege bwo novuga bwo gushima ko haraho navuye. Nari nakubwiye biriko binkira gusubira inyuma none munago ubwo buzima bubi yabwisanzemo gute ubwo buzima bwiza tanguye kubamo yabwisanzemo gute? Ngishika kwisi rya mbere na mbere nakoroye moso zingiho nyozi kirenge hasi nahise menya ko ngiranci bijyaya nduge n'imisozi ubuzima n'urugendo shatse wewe vyitishure wowe byumva nk'uruhena tega amatwi nawe uvyiyumvire ndibuka urugendo rwatanguye je nkivuka uwono kwise mawe namubuza kinyibaruka uwono kwise ngarutse mu kuririmba numva umenga acaza emotion kwera ncane ibintu byinshi bya kera amosozo yocaza ariko novuga ko kenshi ubuzima butangura umuntu akibaho mu gihe ukiba mwisi byonyene ubuzima bwawe butanguye rero uraza kugira ivyago cyane mu gihe usanze ubuzima bwawe butanguriye kuri babavyeyi batishoboye babavyeyi bataguciriye inzira vyarabaye bakakuvyara mugabo ataburyo bari bafite bwo kugira ngo ubeho muri bwa buzima novuga ati bwo korohereza nawe gushitsa imigambi yawe vyoroshe. Niyo mpamvu nakunda kuvuga ati ugishika mwisi deja tukibaho hari umuntu asanga Imana yaragiriye ubuna abavyeyi biwe bakaba baramuciriye inzira akabaho yiga muri amashuri azimvye agira iki aja kwishuri bamutekereye akaji mu gitondo vy'ukunywa icayi vyanse bakanagukubita genda nyoye icayi uri kurana kunywa icayi ibintu nkene ivyo. Hariho n'undi yavutse ashitse kwisasanga buri kintu cyose azohera azera ahere kuri rimwe wenyene ubwiwe yipambanira. Rero je ndi muri abo bavutse mpera kubusa navutse igitsindo kimwe barakinsinze bisaba ko ngombora nongere nsinde kandi urumva ugo rugamba. Rero hari abandi basanze ubwo bo babatsindiye 2 3 bashika bagirwako. Rero je ndi muri abo bavutse bahereye kubusa niyo mpamvu novuga ati kuvyisangamwe samahitamo yanje ahubwo n'igihe cabimitiyemo. Munago naona nshaka kukuvugisha mu kiganiro nk'iki sinari kuvise histoire ndende nk'iyi ndiko ndabenda numva no kwa zibazo byinshi ariko Hard Flow na Munago ayo mazina abiri Hard Flow reka simfatire kuri Hard Flow ariko Munago kera bakwita Hard Flow Munago bica biza gute? So je novuga ko Hard Flow nigera natanguye kwiyita eka mbere natanguye kutuzina twinshi gose natanguye nitwa umwami w'inkuba ndakomeza nitwa Bambu benshi Bambu baranarifashe muri quartier narimwo ariko bivanye n'amapunchline nagenda ndakora evaluation yagenda ihaba nshansanga ndi Hard Flow. En fait Hard Flow nayisubirije umwami w'inkuba impamvu nakunda gusanga ni twatuzine two mwisitse umwami w'inkuba ryari zina bitewe n'ukuntu naturagara mu kuvuga iki niki muganda avuga ati bankeneye ikintu gisumba ikindi. Rero ikintu gisumba inkuba ni giki ndagihiga mu mutwe nza gusanga n'umugano kuko bujyano hari umugano inkuba bihuriye ndacabiguha. Rero umugano ndaraba nza gusanga nico kintu inkuba itegera nca niyita Bambu. Ico gihe Bambu n'umugano mu Kirundi Bambu nayo ubivuga mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza nico kimwe sinzi ko nihenze niko biri nako sinihenze. Rero nca nitwa Bambu kaca karavuma mw'isite ndiko ndarapagura abana yari Bambu iki niki nta muntu adafise amateka nke nayo usibye katandukanye. Rero mu nyuma ndavuga so je ndi Hard Flow niryo zina n'umuzungu yofata kuko narumva mfise icyumviro cyuko jewe nzokora amateka n'umuzungu yarakavuga ati uyu mwana niwe. Rero ndavuga ati nizina umuzungu yofata ni Hard Flow nca mpindura ngira Hard Flow. Hard Flow ryaje rifise inguvu zirenze kuko niryo ryatabagura mu ntara rikagirane mugabo nza gusanga abarundi bene wacu rirabagora benshi rirabagora cyane kuvuga Hard Flow ukamenya n'urundi runtu ndavuga ati rizofatisha rigoye kwera bitevye. Mu nyuma niko gushira ko Munago nkavuga ati nzohora mvuga Hard Flow nce mvuga na Munago ubuzofata umuntu wese niyumva gufata Hard Flow fresh niyumva gufata Munago fresh bizotegwa nico yumva kimubangukiye. Hama maze kubigira nkuko
birakomeza uko mpaka 2020 ngiye muri nanje ndaririmba competition na page yanje yari hard flow munago kazanye niyo ndiko ndandika utuntu bisanzwe hama muri iyo competition niho ryagiye gukura cyane munago kuko burukomeje kuririmba naca ndenzako munago aca nitwengera nkarapura nkarenzako munago nkitwengera rero uko nabikora kuko jenda umuntu novuga kuririmba bindimwo mba numva ndiko ndabikora nyene njyohewe ngiziki simpanika singiriki mba numva nyene ndabirimwo rero buko nabikora uko nkumva birandyoye ndagiziki kumbe nanje ko bindyohera niko byaryohera n'abariko barankurikirana rero ari naho ba Eastanish ba Big Farias bandimwagi bajya barabajaji waza wumva navuga ati munago ukaza wumva Big Fizo nawe munago ukumva ni Eastanish nango munago acamfasha kwa kundi nitwengera benshi bakabikora uko n'abafana birakura nkuko bana munago recareba munago bose ncandabanagamo mu buzima munago mu mitima y'abantu benshi no we wawe urimo munago mu buzima ubu ugeze ko hariho igice kinini wafashijwemo n'umuziki abavyeyi baba baravyishimiye cyane gose sigaranye mama gusa sorry uko tubaye okay tugaruke rero ku ndirimbo yari yanzanye nukwatse audio yikoreye kwa X Factor amasanamu niwe kawa yakoreye kwa HG created HG create okay experience gukorana na X Factor no gukorana na HG yari imeze gute experience ku ruhande rwa video no ku ruhande rwa audio donc ndavuga kwa X Factor ndavuga no kwa cyari bimeze neza X Factor ni yakugoye deja nasanze asanzwe akunda impano yanje nasanze ankurikirana cyane arambwira ati none ga Mungu kuzanye iki gistire kandi usanzwe urapagura biraza kukorohera sindavyansi ahubwo birakorohera ndambwira ati muta jendi impano simfise impano jendi impano rero ikintu tugira dukore ni kwatsi nawe ciravuga ati sawa arambwira tugire gute ndambwira tereka dukora uku ducange nibi wumva gute tiduzanye niyo nawe acarabikora kujya mutama twasanze twakoze ijya misiri turiko turangiza ikiganiro umuziki w'Uburundi ubona gute novuga yuko buri kuratera intambwe kurusha uko byari biri hambere aho kuko ni wa muziki abasane benshi batacidoga ko bataronka ico bawukuramwo ko batagirane ego YouTube ntirabahereza ku rwego rw'Uburundi niko novuga canke ku kurande rw'Uburundi mugabo bafise inzira nyinshi bavyazamwe umusaruro umuziki rero novuga yuko harimwe kandi karusho nubwo bitaragera kure mugabo bukebuke nubwo rugendo aho tutarashika aho tugomba gushika nk'abaririmbyi b'abarundi kugira ngo tubashike ikintu ca mbere mbona gikenewe n'urukundo kuko abaririmbyi benshi cyane nta rukundo hagati yabo ruhari nkuko bikwiriye na cyane ko novuga harakantu nakunda kuvuga abajama bongoza fo rero sinzi ko gatahuritse aba journaliste bari mu bantu bongoza abaririmbyi fo kubera yuko ni wa mu journaliste uzosanga akubwira ngo urakaze kandi atakintu uragira urafata nyene canke urerekana bikanatuma wumva ati je byakwiye ugasanga vyansi ikindi kintu gihari mu kuboya ntunciremo reka meze ikindi kintu gihari mu kuvyica hari ukuntu uzosanga umuririmbyi nawe ubwiwe agikubita utunuze yitubiri dutata cyumva ko yahejeje akumva umenga vyakwiye simvuze mfatiye kuvyo basanzwe bavuga ndiko mvuga mu muziki muri rusange akumva umenga yarangije canke ivyiwe vyakwiye bigaca binatuma hatuma gwa rukundo rubura hagati y'umuririmbyi na mugenzi we ubwa mbere mu misiyeze twariko turabona ariko haraboneka utuntu kudukora bo twinshi uduki twinshi vyari mu bintu biriko biratuma umuziki uduga mugubo biriko biragabanuka cane kandi ku rugero runini gose habayemo utundi tu virusi twitayemo sino iyo bikomeza muri zijya nzira yari nzira nziza yo kugeza umuziki w'u Burundi ku yindi ntambwe none hajya collabo hagati y'abaririmbyi babiri bisigura ko haba ari urukundo canke bari ko barakora akazi bitegwa biravana kuko nk'amakorabo twarako turabona muri ico gihe yaboneka yuko harimo n'urukundo nta kazi ego n'akazi kaba karimwe mugabo icambere n'urukundo kuko korabo y'abantu batandatindwi ntibibaze ngo
ni ikintu kiba cizanye uko nyene biba bigoye si kuvuga ngo none nimba umuririmbyi umwe akora umuhemba 2 million 3 million na karorero wibaza ko abaririmbyi ndwi wo bakura he kugira ngo bayo mahera nk'ubu Bface igihe amurika ijya ndirimbo yiwe yise Mood oya yamuritse ku mutwenzi yise no sara bajya bari bahari nimba byasaba ko abariha uribaza ko amahera yari kuyakuramo ariko kubera gwa rukundo okay uyu ko twakoranye iki gikogwa ntari bireka ndamushigikira uyu ko twakoranye iki reka ndamushigikire ubwo rukundo ruhabaye rugakomera usanga umuziki Burundi wageze kure namwe bw'aba promote kibazo mufise ntimugishigikira impano muza kuraba wa muntu ariko Jesse ndimo badashigikira impano navuze aba promoter muri rusange wavuze twebwe nyene mwebwe aba promoter na urimwe muri rusange mugaje nikuyemo ntavyo nzi rero ikibazo mufise nta kibazo ntavyo nzi none reka mvuge ikibazo mufise ntimushigikira impano muza kuraba cakimenyane babandi mumenyeranye nakaje newe nshigikira hakaza n'igipeti kimuvutura kikanamurusha mugu gasanga aho ya nakaje newe niwe nzi niwe nshigikira ukibagirwa yuko ni washigikira uyu no musi sivyo ujya nakawa wazogaruka nawe kongerereza handi wa undi yarageze kuko mu muziki kintu nasanze gihari urakora hit no musi ugacubanza ugakwama sivyo undi muntu mushasha agacazana hiti nawe buri kuritegura hirya yejo canke rya rurongera yindi hiti ugasanga biriko biraduguko none nimba ukubita hiti rimwe mu mwaka wewe ukaguma bizereye kuri wewe kare uzoza urakora iyo hiti rimwe mu mwaka uwo muziki uzogera kure ryari ariko iyo bafatana babandi bakoze umuziki mwiza ndiko nshaka kuvuga indirimbo nziza muri make nimba no ryakoze nziza wewe mu gihe bitarakunda ujya kabara shininga none ntuzogaruka usanga abandi barembeje urugendo ariko ivyo byose biza gutangwa niki kumva ko turi umwe mu gihe tutarumva yuko turi umwe twumva ati jendi naka jenda kagwi ko ngaha jenda kagwi kajya biracatugoye kandi bizokomeza kutugora uzokwibaza we ngo urateye imbere kumba usange wasubiye inyuma kuko bugiye ibintu twe dukora muri rusangi fise byinshi byo kuvuga mu mbabarire ibintu twe dukora muri rusangi wanashaka kuva kuri basokuru bacu ntidukora ikintu kiri ku nyungu zacu dukora ikintu kiri ku nyungu z'abantu bazoza bamenye ati Munago yarabayeho Michael Jackson okay yarabayeho buryagiyo bajya baza gukora ibintu baravye ti nubundi birimenya Genzo Fejo muta ntago bari kugira baragbe ntitwari kubamenya ntaco twari kubabona hamwe nk'ico tubabona ubu mugane mbukore muvuga ati Genzo kwamaho uza gukora ibintu nubwo utariho uyu mwakoze bigumaho kandi mwakoze nimba bigumyeho nawe uzoguma uvugwa nayo mpamvu buturiko turumva barakdube twumva ba Bobo Marley twumva ba Change ntibakora bishize ugatwe kabo abaza amateka ya Bobo Marley ko baswe kuraswa kubwo kuvugira abantu mu bihe byari bigoye akarimi kari kicanze nontwenge mu bihe byari bigoye abenshi barashatse kumurasa sivyo bitewe no kuvugira abantu runaka mugabe yakomeza wenyene yivugira ku ruhande rwiwe za ndirimbo ziwe byari kuba ubu nituba tumuzi byari kuba bigoye kumumenya Munago ikibazo cyanyuma cyo turangiza cusezera abakunzi bari ko dukurikirana nk'ubu Imana iraguhaye hit irabaye hit nyene irahitinze igihugu cyose wokora iki ugira iyo hit bigomeke ntuzove kuri iyo hit uzocubandaniririzako igiki wokora ugira maintaining iyo hit uzocuguma kuri iyo hit gushika candabimenye iki nayinda bikubaje ko baraje kutubwira ngo hari abaririmbyi bakubise hit imwe nyene nakubwiye ati je hit je no bimenya nabumva ko ushobora kuba muri abo bandi gasanga nawe urakubise hit ugacukwama nikubwiye ko no ba muri abo bandi kubera ntabikubwiye ubushanga ari wosanga ari strategy wanje nanse yo kuyinyira dusezera kuzo ariko badukurikira canke nakayo yikubita dusezera kuzo ariko badukurikira ndabashimiye cyane gose kudukurikirana ebana mwubawe cyane ndabakunda na cyane mutibagira kuja ku mbuga za Munago munshigikire mu ntera intege kuko Jeff byinshi byo kubahereza vraiment abakunzi ba BTV nari kubona Munago abo hosting uko bisanzwe ndabetse ko dufite service zitandukanye photography videography unose se urubanza yifuza quality nziza arahaye kaze tumukore ibintu byiza turabakunda cyane ndabibutsa muguma mudukurikirana Facebook Instagram Twitter TikTok YouTube mubanda mudukurikirana Munago mubanda mumukurikirana turabakunda cyane ciao